Turabahaye ikaze kuri channel yacu Igihe Niki Ministry. Ijwi muriko murumva ni Melise. Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Amen amen. Igihe Niki Igihe Niki channel yacu yitwa Igihe Niki Ministry. Igihe Niki rero cuko hari abantu bari barasavye bati mukozi w'Imana dukorere irya ntahe yawe, kuko iyi ntahe ngira ntambutse ku ma episode yari yaratambutse ku macano y'ivugabutumwa atandukanye, abantu barayumvirije baransaba bati turagusavye uzuyidukorere mu buryo burambuye. Abantu barayumvirije, barakozwe ko, barahezagiwe, barumvise ko bashaka kubohoka by'ukuri, barampamagara, hari abashingiye intahe, hari abasabye ko dusengana, ukuri baravuga bati turashaka kuyumva mu buryo burambuye. Igihe Niki rero, igihe Niki yuko dushira mu bikorwa ico twemeye umurimo w'Imana. Twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Iki nico gikorwa Imana yaduhaye gukora, kandi tugikora tucishimiye. Amen. Rero nkuko nabibabariye, ngomba kuyivuga intahe mu buryo burambuye mugabo ndabicishije mu ma episode. Ubu nagomba ntangure episode 1. Iyo ndayivugamo igihe nari nkiri muri Afrika, nkiri mu gihugu c'u Burundi, ingena ubuzima bwanje bwari bumeze nkiri i Burundi. Reka tubanze dusenge twiragize Imana. Data, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, turagushimiye kandi turaguhimbaje ko usubiye kutwemerera ko duterana ngo tuganire ivyawe, ngo tuganire ijambo ryawe. Ndagushimiye mwami ko wanyizigiye ukampa umurimo. Reka rero unkoreshe ico wampamagariye, ungire microphone nawe wivugire, maze mwuka w'Imana nawe acaze aheraheze iki gikorwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze kandi ndabyizeye. Amen. Haleluya. Yego, ndasubiye kuramutsa kandi rero mpereye ku buzima bwanje ngena bwari bumeze mu gihugu c'u Burundi. Twavukana turi abana 6. Hanyuma ababyeyi bacu sinovuga ngo bari bakijijwe, ntitwagira amahirwe yo kubona ababyeyi bacu batujana mu nzu y'Imana tuja gusenga. Oya, twarakuze mugabo nk'abandi bana, maze ko abantu bose bakura muja muri Eglise Catholique. Nibyo twabayemwo, nanje nibyo nabayemwo. Haragera igihe ngira ibintu byo kubatizwa, ibintu bya confirmation, biraba byose. Hanyuma maze kuja nko muri age ya adolescence, ukuntu ndi muri secondaire, ntangura ibintu byo kwiyedahesa kugenda mu ma eglise protestante. Eglise rero natanguye kujamo yari eglise yitwa Eglise Vivante. Iyo niyo natanguye kujamwo, nkumva nezerewe no kuja muri iyo nzu y'Imana, nkumva nezerewe ko buri musi w'Imana natekereza kuja gusenga, mugabo nkasenga nta kintu na kimwe nkuramwo, ngasenga uko bahamagara abantu. Buri gihe bahamagaye abantu baza gukizwa, je niruka imbere gusengerwa, ariko nta mpinduka. Sinari wa muntu yarazi gusoma ijambo, sinari wa muntu yarazi gusenga, sinari wa muntu, sinzi, nanezerwa gusa kuja mu nzu y'Imana ariko atakintu ndayikoramo. Nari novuga ko nagendera mu kigari, nari mu kigari, numva ryohewe kugenda, mugabo nkanezerwa cane kandi no gukora no kunezerwa n'isi. Nakunda isi, novuga ngo nakunda isi, nakunda kuryoherwa. Ikintu cari carantwaye cane mw'isi, ikintu cari caramboshe, novuga ngo niho nari mbohewe. Narakunda kuja cane muri boîte de nuit gutamba. Twarajana, twari dufise groupe y'abakobwa twajana muri boîte.
tukarara turatamba tugakesha ijoro ryose, kandi ntibituze ko bukeye tuzindukira gusenga. Murumva ko twakorera abami babiri, twakorera icyo bita abami babiri. Nabyo ijambo ry'Imana riravyanka, riravuga ati ntugakorere abami babiri. Urumva ubwo buzima rero burabandanya, nkagira ishaka cane ryo gusenga. Hari aho nava no mu kazi nkiyiriza nkaja gusenga, ntagiye gufungura, ahubwo sinashobora. Naraharageze n'igihe mva no muri iyo eglise vivante nkaja mu yandi ma eglise. Abantu bazi mu Burundi baraza ama eglise atandukanye, za Minevam, za Bomberger, za Nonciature ma Catholique, za Cathedrale, zose wamengo ndi inzererezi y'ama eglise. Narazunguruka ariko ndi zero mu kintu citwa Imana. Ico kintu rero n'amayeri Satani abakoresha, n'amayeri Satani akoresha akakubwira ati genda mu nzu y'Imana, genda ukora ico ushaka cose mu nzu y'Imana, mugabo ninagushaka sindakubure. Kuko narakora ivyaha, nari umunyavyaha pe, narakundana, bisigura ko hari icaha c'ubusambanyi noba narakora. Kandi ibyo byose singire ikintu umutima unyagiriza uti Merize uri gukora icaha, Merize uri gukora ibintu. Oya, sinshobora gusobanura uwo narindi iyi saha. Sinshobora gusobanura ngo mvuge ngo Merize ibintu harimwo n'ibiki byari bimeze gute, ntabyo nzi. Ayo n'amayeri y'umwasi Satani, arakuboha akagufunga amaso. Wamengo hariho nk'igitambaro gifutse amaso, wamengo sinumva, wamengo simbona, wamengo ndi tono vide iri ngaho, niko no bivuga. Nta kintu na kimwe nashobora gutahura. Ubwo buzima ndabubamwo, ukuguru kumwe kuri mu Mana, ukundi kuri mw'isi. Nkorera abami babiri pe, nkorera abami babiri. Ndabibamwo kugeza igihe Imana inkoreye ubuntu, nkava mu gihugu c'Uburundi nkaza mu gihugu co hanze ca Swede. Hanyuma muca muvyumva yuko ubuzima butandukanye bwo muri Afrika n'ubwino hanze. Hari ibintu nashobora gukora ndi muri Afrika ariko ntashobora gukora ndi ngaha, nk'ibyo byo muri boîte. Novuga ko ntasubiye gukora ikintu cyo kuja ngo gutamba muri boîte, numva umengo si ibyanje, numva ndoye mu bazungu, sinoshobora kwidefira nk'uko nabikora turi mu gihugu c'iwacu. Ico sinakibandanije, ahubwo nabandanije ico caha nyine cyo gukundana, nkagwa mu caha ndetse c'ubusambanyi. Ibyo nibyo byari bimboshe, n'ivyo bindi byose dusanzwe tuzi umuntu abamwo kandi akabikora bidanezereza Imana, bidahesha Imana icubahiro. Amen. Ubwo buzima rero mba ntanguye ubuzima bwo hanze bundi, ari naho nagomba soreze iki gice ca mbere. Mwumvise ubuzima nari mbayemo kuva muri Afrika gushika ngeze muri Europe. Reka ngarukirize ngaha iki gice ca mbere, then tuzosubira ndababwira igice ca kabiri kivuga ubuzima nari natanguye kubamo ngeze ngaha mu gihugu ca Europe, mu gihugu c'i Burayi. Ego, reka rero naho butaha, reka dushimira Imana. Data wera, turagushima kandi twongeye kuduza izina ryawe hejuru, twongeye kuvuga tuti uruwera. Reka Mwami, iyi ntahe ndasenze ngo izigire uwihindura, izigire uwikorako, kugira ngo igira aho imukuye n'aho imujana. Nukuri Mana, nzoshima izina ryawe kuko wemeye ko ndagukora umurimo wawe, nawe ugahindura ubwoko bwawe. Mwuka w'Imana, nico gikorwa cawe. Ni mw'izina ry'Uhoraho Yesu Kristo tutabisenda twizeye. Amen, amen, amen.